Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati: nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo babashime, ahandi ho so wanyu wo mw'ijuru nta mpera azobaha. Niwagira icyo uhaye umurushwa ntukigire ururirimbo kumwe abibara uko batari bagira mu masinagoga be no mu mayira ngo abantu babaninahaze. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kwironka. Weho rero niwagira icyo ufumbatishije umworo, ukubamfu kwawe ntikuze kumenye icyo kuryo kugize, kugira ngo icyo utanze kigume mu mabanga, so wawe abona ikimizwe n'ingoma azokigusubiza. Nimwasenga ntimugire nk'abanyabwishime bakunda gusengera habona mu masinagoga no mu mayira abiri ngo abantu bababone. Nukuri ndabibabwiye impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwashaka gusenga injira haruguru hiherereye, wugara urugi uheze usenge so wawe arahiherereye. So wawe abona ikitaboneka azobikwishura. Nimwisonzesha nimwijigwe nk'uko abanyabwishime bagira, bakinyankabiranya mu maso kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyishikira. Weho rero niwisonzesha inogereze mu mutwe wiyoge mu maso, abantu ntibamenye ko wisonzesheje, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoba. So wawe abona ibiri mu mpisho azobiguhera kw'impera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana uyu munsi asa n'ayabandanya atwigisha muri ya ntumbero Yezu amaze igihe atwigisha, atwereka nogira nti nk'urupapuro rw'inzira y'ubuhigwe, feuille de route pour le bonheur. Kandi twese turondera guhigwa, ariko kumbure inzira tujana ngo dushikire ubwo buhigwe canke kungene twiyumvira ubuhigwe, kungene twicapurira twishushaniriza ubuhigwe, siko wamusanga bisa. Mugabo na Yezu agafata ijambo akatubwira ati ku Mana wuhiriwe ni naka, ameze uku, atabura ibintu uku, avyakira uku. Nk'ubu hari ikintu gikomeye atubwiye, hari akantu kagumye kagaruka muri iyi njiri, sinzi ko mwakumvise ngo so wabona, so wabona, so wabona. Ubuhigwe bwa mbere bujya ku muntu agomba gukurikira Yezu Kristu nukureka akarabwa n'Imana, kandi nawe akiraba mu Mana. Aho niho bikunze kutugora. Hari akarimbo sinzi ko mora mukumviriza kuwitwa menga ni Raymond Fo. N'aie pas peur, laissez-toi regarder par le Christ, laissez-toi regarder car il t'aime. Kubaho wumva uti jewe mbaho bwa mbere ibintu biva hariya mu muntu w'imbere kandi ndavyumviririza mu Mana, ngiyo inzira ya mbere y'ubuhigwe. Kuko muze murabe kujya baca umugani mu Kirundi ngo nkore mbone yaguye mu isemo. Umuntu yamashaka gukorera kugomba gukundwa na bose, kubonwa neza na bose, ugasanga umenga yama yirabira kuca abandi biyumvira, kuri jujuma abandi bamwiyumvira ko, ntabanze yiyumvire wenyene icyo ashaka muri we, niyo agomba kwerekeza ubuzima bwiwe biramugora gushikira ubuhigwe. Acaba ntamba, ntagire personalite, ntagire caractère,
ntiwumva umenga n'umuntu afise ahashingiye, nta conviction afise, umenga n'umuntu azi itambuko zivugijwe. Imana igira iti mu buhigwe zivugirize kandi umenye ingene uzitamba. Niba zikuvugiriza nabi zisubiremo uzivugirize neza umenye ingene uzitamba. Ubuhigwe bwa mbere mu mukristo ntiburi mu bintu by'inyuma, buri hariya indani. Ni igiki kigukoresha, ni igiki wiyerekezako. Ibindi rero bica bikurikira ibi twumvise Yezu abanje kutubwira, biserura ubucuti n'ubunywani kungene tubuserura, kungene tubusangiye n'Imana. Ugusenga, ukwisonzesha, usangira n'abandi cyane cyane aboro. Ugusenga nogira nti ubucuti bwacu n'Imana. Ukwisonzesha, imigenderanire yacu hagati yacu. Yezu atanguye kuvuga kwisonzesha ntiturabe gusa kujya kwiyiminja. Ko mashaka gusanga umuntu yisonzesheje saa sita hama mwijora agacacura abandi. Ukwisonzesha kwiwe saa sita ntikwamuhaye kugira maîtrise sur lui-même no gushobora kumva uwundi hafi yiwe. Mugira ni mbere ubwa mbere twisonzesha kugira ngo twihiforoma Imana ishaka, tukikura ko bijya bintu byose twumva umenga biradusamaza canke biradutwara bikatubuza kugira iforoma twumva Imana idushakamo. Hama rero kandi bijya twisonzesheje kandi ko muri bishaka kwa n'ivyingira kamaro tugaheza tukamenya kubisangira n'abandi. Twisonzesha kugira ngo turondera ahubwo inzara y'Imana n'urukundo rwo gusangira n'abandi. Aka kantu rero kagumye kagaruka ngo so wabona nta kintu kiryoshe, nta kintu gitera ubuhigwe bw'imbere mu mutima, mu vyiyumviro no mu kanyamuneza nk'igihe wumva ko ibintu mu bisangiye n'uwafise urubanza rwa mbere n'urwa nyuma ku buzima bw'ibintu, ku buzima bw'umuntu, ku buzima bw'icitwa ikiremwa cyose. Kumva uti ibintu ndiko ndabibamwo ngerageza uko nshobora kose mu rukundo rwanje rwose kuba ku ruhande rw'Imana, ndabira mu mukama, ngerageza kuza ndabizana mu mukama. Biraryoshe gose. Niho uzokwihenda ko uzogomba kukugirira nabi, uzogomba kugucinya mu gucanke kuriya, uzogomba kugusakuza kugucanke kuri, ntacyo bizokugira. Kuko ufise ahantu shingiye kandi wumva uti ndafise iyo njana, ndafise imvo zigituma ibintu nabigize uko, kandi zumvikana imbere y'Imana zikagirira neza ubuzima uko nzirikana ko buringanijwe uyu munsi. Ivyo birazana ubuhigwe gose, ubuhigwe bwo kumva yuko singengwa n'ibiri inyuma, ngengwa n'umushobora vyose be nikimbamwo nkagisangira n'Imana. Ico gihe rero sinkenera yuko bukwi na bukwi nakaca bimenya aca bishira kuri statut. Uyu munsi nivyo biharaye, mushire kuri statut, aca shira kuri profil. So umenga bijya bintu ngo ni bibi, hariho logique yavyo usanga ari nziza. Mugabo ubikoresheje nabi bishobora kugutuma usanga umenga uri umuntu wo hanze atigera aba iwe vy'ukuri, iwe kuwe kumwe n'Imana. Ugasanga umenga uri umuntu azaka yamarondera gushimisha ivy'inyuma. Ivy'inyuma. Sinzi uwo twariko turaganira ejo ku mugoroba tuvuga ingene abantu umenga tusigaye tumenyera ikibi. Ukaza ubona umuntu arisha umuruntu ku murango riva, abantu hagutabara hakugira iki, bagenda gufata amafoto no gushira kuri profil, bagomba kuronderamwe amakuru. Chaho kabona umenga nta nico bibatwaye. Ibitanda banda bahijya sindabizi byo nkwega naho. Hama turabona yuko umenga abantu
uko tumenyera ikibi niko umutima utimba. Nakibaza ati mbega bamwe bamwe aho tugeze ubwo turacafise agatima mpanuzi gakora neza. Niho umwe yagira ati burya rero hari ukungena ibintu vyikora mu muntu, ugasanga uko ateramenyera ikibi hariho abagatima mpanuzi kabwira bakumva ko kabadogoya, hanyuma akagerageza kuvayo naho ushobora gusanga hari ahantu ikibi cyamaze kumuvunagura ntabagifise inguvu zose zo gushobora kucivuna. Hagiye dukora ibibi twisubiriza, hari ahantu bidutwara inguvu zo gushobora kuvyigobotora ngo dusubire guhagarara neza. Cyo gituma hari gihe dukenera isakramentu ry'ikigongwe, tugakenera isiga ry'abagwayi, tugakenera yandi masakramentu kwakira Eucharistia, tugakenera igisabo kugira ngo bizane za nguvu umuntu atabaciha mu bumuntu bwiwe. Cyo nsanga mugabo hari abandi usanga agatima mpanuzi gashobora kubadogoya, hama agaca yicwa n'isoni n'ubwo bazukungene abandi bo mubona maramaye ko ari umuntu w'umunyakabi, ahubwo agaca agomba guca akazimye muri we, agacanwa nk'inzoga nyinshi, akaguma kuri WhatsApp, ibintu biguma bigirira inyuma kugira ngo ntakumve ko karamubwira kati gushika arinda sinzira ku telefone, azoca azindukira ku telefone, akima umwanya wuko hari ico kamubwira kamukeburamo, canka akaja mu rumogi, canka akaja mu biyago birebire, canka akaja mu bikorwa. No mu bikorwa l'activisme ni imbiri cy'umuntu, kabona umenga arahiriwe kuba afise ibikorwa, mugabo afise ibikorwa biri inyuma, ntiwikora indani ngube mwiza, ntiwisiga. Erega kwisiga ntitwisiga inyuma gusa, ntitwisiga inyuma gusa, indani turahasiga mu kumviriza impanuro nziza y'agatima mpanuzi gashobora kuvoma mu mpanuro nziza umukama duha mu ijambo ry'Imana, mu mpanuro nziza zose zo mu buzima bw'abantu. Gasanga rero harimwo benshi muri twebwe kukwanka ko umenga turamaramaye. Ujya kumaramara kose si kubi, hariho kumaramara kwiza, kuzana uguhinduka, kuzana ugukanguka, ukaba mushasha. Kakaririmbo turamaramazwa n'akabi twakoze, sinzi umuntu atashaka yuko yumva ko yo maramara agaca gahindura biramaramara n'akabi byakoze. We ntarimwo, we ntarimwo. Hariho kumaramara kwiza kudutuma umenga ubona ko kumaramara nka kumwe kwa Petero atari kumaramara gusa ko turi imvumba z'ibyo twakoze, mugabo kumaramara kwiza kweranda nk'uko umuntu ahuje amaso na Yesu. Petero yaje kwihakana Yesu ngo Yesu agahindukira bagahuza amaso, akumva maramaye, akarira. Mugabo muri kujya guhuza amaso na Yesu yahakuye ukumaramara kwiza kumuterura kukamurindiriza kwakira ikigongwe cy'Imana. Yuda burya nawe nyene yaramaramaye, arumva ko yakoze ikintu kitabaho, mugamaramara nabi, amaramara ku bwibone bw'umuntu gusa, kuko atahuje amaso na Yesu. Amaramara aja kwiha umugozi, yiyahura. Hariho abantu rubona bakora ibibi bisubiriza kandi atiga, yagira ati mafu, aba ariko ariyahura. Aba ariko ariyudagiza, sinzi ko nakivuga gutyo. Aba ariko ariyudagiza, aba ariko yigira Yuda kuko yanse guhuza amaso na Yesu, akemera gusubira kwiraba indani muri we, akumvira ijambo. So wawe abona ikitaboneka, akubona hariya kumbure n'undi adashobora kukumenya, ari mu neza canke mu nabi,
mugaba kuraba ryiza akagira ati ntakuraba nk'ugomba kugukura, mugaba kuraba nk'ugomba kuguha ubuzima. Nakaryo keza rero kugira ngo n'ubundi twame tumenya kwiraba muri iri jambo, so wabona ikitaboneka, ugatangura kubaho muri iyo ntumbero, uzogira ubuhigwe. Ibintu vyawe ugira ubamwo biragira agaciro kanini gusumvya uwundi abibamwo hanze. Uwundi ahera mu biharuro vyo hanze, nawe mugabo akabibamwo mu biharuro, azirikana imbere y'Imana, akongera akazirikana mu kigirira neza cyose ubuzima bw'umuntu. Nico gituma inzira y'ubuhigwe icishamikamwo izo zindi nzira zibiri, inzira y'umuntu n'inzira y'Imana. Mugabo n'inzira imwe, n'inzira y'Imana ija ku Mana, mugabo igaca ku muntu. Kuva aho Imana yigiriye umuntu, ntushobora kuvuga ngo ngomba shikira Imana udaciye ku muntu, ntibikunda. Ni nk'uko udashobora kugirira neza ubu umuntu utarabiye mu Mana. Hari abantu bagira ngo nabagira neza, bagomba bagirire neza umuntu ariko batarabiye mu Mana. Niho baca barondera ibintu gusa biheza umuntu ku muntu gusa. Yesu agaca agira ati impera yabo ni ivyo ku muntu gusa, igarukira ngaho. Bimwe twanka kubahuka ngo duhanga Imana, turabe Imana mu vyidusaba nk'Imana, kuko twumva umenga hari ahantu umenga bishobora kugora umuntu, ahubwo vyagomba kumukiza. Pati, ibyo bintu byanyu vya contraception, ibyo bintu byanyu vy'ukwanga contraception, tureke twiryohererwe. Ibyo bintu vyo kudushiramwe amajambo atubuza, tureke. Eklezi ivuze kuri contraception n'ibyo. Reka umubiri wiryohere. Aho hantu ntushaka kuduga ngo urabire bene ivyo bintu mu Mana, ubiheza gusa bizogarukira ku vyo kuryoherwa mu mubiri, ari ku mutima winjibwemwo n'akabonge, ata n'umwe naho yaraguhoza gute ashobora kugukiza. Nta n'umwe, nta n'umwe atari Imana gusa. Atari Imana gusa, kugeza usubiye kwiyerekeza ku Mana. Ijambo ry'Imana rikagira riti mugo umuntu akagira ati oya ivy'Imana patiri na babandi bose dukurireho unye ibintu tubiharurira ngaha. Okay, impera yavyo niyo gusa, bizogarukira ngaho. Ariko inyuma y'ivyo hariho ibindi mudashobora gushikira. Hariho ahantu ata muntu n'umwe ashobora gushikira umuntu atari Imana. N'uwo Imana ihaye ijambo ryayo agaheza agashikira umuntu mu mutima w'umuntu. N'abubakanye bagira ngo barabaye umwe, hari aho ubona umenga barasiganana mu bwenge, akagutangaza ukibaza uyu muntu n'ibiki, kuko hariho ahantu nawe nyene ubwiwe ashobora gushika akibaza ati mbe je meze gute, akisiga. Ibyo bintu muramaze kuvyumva. Nta bintu birabashikira ukibaza uti iski yari jewe nari hehe, eputa yari wewe kandi yari wewe. Bigomba kutubwira yuko igihe rero tugomba ko ibintu vyacu bigira agaciro, atari agaciro gusa kagarukira ngaha kwisi, ahubwo agaciro kaduka kagashika ku Mana yamaho, nuko tubibamwo twerekera umukama, nuko duca dutanga twerekera umukama, tukitanga twerekera umukama, tugahereza twumva ko turiko tubikorera umukama. Kuko umwe nabivuga ushobora kubikorera abantu ntibanavyumve, ari kubikoreye umukama ntiyigera yiba muciza. Imana iyo ndayumviriye ngaho ndumva impimbaye gose. Imana nimba ifise inzigo yo kubika ikintu ciza, irihuta kwibagira ibibi. Hari igihe mwana makwa gutwenga Yezu, vraiment tu es faible,
ku muntu hoho yigaye Yesu ari très faible. Ntibishoboka. Igisuma cyadevarije ubuzima bw'abantu kirica abantu nuko cigaye ku musaraba nyene cyashize mu rukundo rwose ucu gishira mu paradizo banzo gicisha ngaha kwitse wane tugifunge suko twogira kibanze gipfungwe kirihe ibyo conone. Oh faible kirengo uyu munsi urabana nanje mu paradizo ingena nyaruka kwibagira ibintu bibi ariko ikintu ciza akakikuzigamira kandi suko kikuzigamira kuko iciza niciwe niwe nyene hajya mu ciza dukoze harakantu kagasasu k'Imana kaba kaduciyeko kaba kaduciyemwo kagashikira uwundi dusabira umukama kugira ngo twamane ubwo bwenge bwo kuba mu bintu byose tugerageza kugwana ngo tubimwe mu mutima wacu muri yandaba Imana idufise ko n'igihe mbere byashitse tugakora nibibi kuko byadushikira n'ikibi kikatwarikamwo ukubahuka ukamaramara neza nka ca gisuma ku musaraba ukamaramara neza nka yemera guhuza amaso na Yesu nka nabi nka Yuda yemera gucaguma yihamba mu kibi tukavyerekeza ku Mana rya jambo twama tuvuga mu nkoka y'imisa rikaturangukako kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene. Amen.